iteka utembo dukusanye turatahe byiza by'uburundi bwatwe barose uradusubije ku gicaniro cy'akaranga n'imico kama turabahaye bwakeye mwubahwa chef de cabinet du gouverneur de Kirundo nitwa Nibikuri Ruben nkuko musanzwe munzi ndibukirayo ngaha mu ntara murongoye rero niteka ntangere kubona muduhaye umubonano tukaba twagize urugendo rw'akazi muri Manak ndabibutse ko ari Maison Nationale de l'artisanat de la culture et du tourisme intumbero dufise rero y'uru rugendo no kugira ngo tuze kubasaba canke kubamenyesha ibikorwa turiko turakorera hano mu ntara ya Kirundo bijanye no gushaka gutunganya ibisata vy'ingenzi igisata c'ingenzi murazi yuko intara yacu ariyo yanyu murongoye ifise ibibanza vyiza cane vy'iratiro ku buryo twibaza neza yuko ibi bintu bibaye nk'umugambi w'intara twe tukabona neza yuko muri Manake vyo tworohereza tukaza nk'abahinga gusa mugabo ibijanye ninge n'uwo mugambi woja mu ngiro mukabishiramwe abagwiza tunga bo gaha mu ntara nkumbure n'abagwiza tunga bari nyuma y'intara canke n'abanyamahanga bavyifuza kuzana imitahe yabo muri ico gisata twebwe rero tukagira tuti ikicari ca mbere catugenza hano mu ntara hanyuma ikindi ca kabiri twari tuje kubasaba yuko mwodufasha encadrement des jeunes no kuvuga gushira hamwe ugwaruka kugira ngo turuhe iyo message yuko tuje kubateza imbere cyane cyane mu kubakarihiriza ubwenge niyo mission ya mbere ya Manake kubongerera renforcement de capacité kubaha ubwo buhinga dusanganwe hanyuma kandi twongere dukingire ivyo bakora ikibazo gikomeye abanyamyuga mvabwenge bafise mu Burundi uyu munsi barakora ibintu mugabo ntibaje kuvyandikisha mu kigo ADB kandi ari amahigwe leta mvyeyi yadushiriyeho kugira ngo dushobore gukora ibikorwa mvabwenge vyongere bidutunge ubu rero nta artiste mu Burundi twovuga ko atunzwe n'ingabire yiwe kubera ko benshi ntibaja kwandikisha ivyo bikorwa mvabwenge twete tukagira tuti twateguye nka atelier de sensibilisation canke mwebwe mu bajejwe intwaro mukadufasha mukaduhuza nabo bastanteri tukabikorera wanagomba ku makomine kugira ngo tworoherwe none rero turabashimiye ku kanya mwaduhaye mane humugisha Nyakubahwa Nibikuri Ruben je tuvugana nitwa Ndoyezu Eric umuyobozi n'ishikira n'ivyo nkuko babivuze mu biro byabura amatara y'intara yasunze za Kirundo hanyuma ubwa mbere ni no kubakeza kuri Manake kuko imyuga mvabwenge imyuga mu gwaruka imyuga mu banyakirundo imyuga mu barundi kera yamye ifatwa nk'ikintu mengo kitagira agaciro nagira ngo rero mbere yuko nja kwijambo maze ndabahe kaze ngaha mu Kirundo bwa mbere hanyuma rero turumva imigambi n'imigabo mufise kugira ngo ugwaruka ruve ibuzimu ruje ibuntu bave mu byo kwita abashomeri bamenye ko hari ikindi kintu yindi ngabire ndemanwa mugabo ikabugwa no kwiga no kuronda nk'ubumenyi mu ishuri Imana ishira mu muntu izo ngabire rero mu Kirundo zirasinziriye abana bakiri baturwaruka canke abo twita les jeunes mu gifaransa nibazi ko izo ngabire zihari ariko zirahari kandi nizigira neza ko umuntu azikoresheje neza akazikurikirana afise akaranga mutima zikunda zishobora kugira aho zimushikanye na cyane cyane ko natwe bwacu imbono ya nyine cyubahiro kuri igihugu cyacu cy'u Burundi agomba ko mu mwaka wa 2040 Burundi buba ari igihugu cihaza kikigaburira none nshobora kugira igihugu cigaba kikigaburira udafise ugwaruka ruzi yo ruja udafise amaboko akiri mato azi gukora agwanya ubunebwe kugwanya ubunebwe rero cyo turakibahimiririza aho kandi ko muje cyofasha kuko namwe ni murazaza muracari muri ugo gwaruka nyene naho uri kurigira haruguru ariko kandi bacari muri ugo gwaruka byo batera intege bobona ko ugwaruka rufise byinshi rushoboye aho kandi bigisinziriye mu banyakirundo numva ko bigisinziriye iyi myuga mvabwenge rero ni imyuga yo kwitabwaho ni imyuga yo gukurikiranwa twebwe bibaye
dufise ibibanza by'iratiro byinshi mugabo kandi bitagira ico biriko birakora niyishinge na rugero abantu biriko baraduga kugira ko siporo harakeneye ibibanza byo irata imisozi ibiri abanyarwanda banesheje ko bakabura shinge na rugero irakeneye ko hajya nico bisigura abanyarwanda ngo barafashe shinge abarundi barahabirukana bati hatwigere kuri rugero naho nyene barahabagwaniriza barabanesha kuri ntare bazi ko imiryango ya ntare yose ari imiryango abami ba ntare bose barabarwanye kandi bagwana ku neza y'u Burundi bagura igihugu barabanesha bacavuga ati bahuze shinge bahura na rugero nuko byavuye rero twebwe rero mu kirundo twari tugifise shinge na rugero ndugo gwaruka ruvyumve ntituyifise gusa nk'imisozi ko kandi twari tugifise shinge na rugero bwa mbere dufise inzuzi nyinshi biyaga 8 ibiyaga Kama n'ikiyaga ca Cenda cyo mu Rushubije cyitwa Kabamba kiyaga cyashizweho na sokuru mu buryo bwo kuvomera imyonga ya Nyabyamo no mu buryo bwo kuroba amafi ibyo byose nitunga dufise kandi ryiza kandi ryogeraho rishikanya abantu rero kaze cyane muje twakeneye nimvira ko gwaruka ruzobigira ko ibitari bike aho kandi namwe mugarageze mu bereke nyene uko kugiraho umuntu ava birarondegwa umuntu ntavyicarika gucyo gusa gwaruka rw'iwacu rero n'abantu niyo bakoze bakora umwanya muto sindabita banebwe namba babesheye bahaye ibikorwa barakora mugiye bakoze bakora umwanya muto bamenyere gufata umwanya munini wo kuba ku bikorwa wo kuba ku kazi ivyo biratuma rero ryatera imbere umuntu yifuza nta imbere heza umuntu agomba kuzogera ahashikanwa n'ivyo bikorwa ahashikanwa no kwitanga ahashikanwa no kugerageza imyuga yose harimo cyane cyane uyu mwuga twicayetse ngaho uyu munsi ari wo mwuga mvabwenge murakoze. Hariho akantu kamwe twipfuje ko mwotanga umuco kajanye canke mwoduha intumbero canke orientation mukaduha inzira mukatwereka inzira twojana ejo haheze nagendeye ikiyaga cohoha gisanzwe gifise na ire canke ikigwa twebwe tukagira tuti ibintu abene gihugu bakorera yo twarabibonye nibijanye n'imirima yonyene nta kindi kintu do development canke c'iterambere mbona kiriyo mugabo mwubahwa chef de cabinet ugiye kuraba usanga mu bindi bihugu bifise amayire buba ubutunzi bukomeye cyane twebwe rero tukagira tuti natwe twohavyaza umusaruro ubwa mbere nk'umuvuka ntara mugabo ubugira kandi nk'umuyobozi mukuru wa Manaki twe tukabona yuko nk'ubu ko mu inama nkuru kaminuza ya Manaki yaraheje kwemeza ko Kirundo ariyo ntara ya mbere tuzokoreramwo ibikorwa vya tourisme vy'ubukerarugendo vy'ingenzi tugasaba yuko nk'iki kintu mucumvishije abadandaza ni icifuzo tuzanye tuje kubashikiriza mugishikirije abadandaza abafonctionnaire bo mu ntara mukumva uko bacakira bagishimye twebwe nk'abahinga muri Manake turabafise aba expert boza twotegurana atelier canke nka seminaire ndacituko tukabazana abo bahinga bakaba bo bisigurira abavuka ntara mugabo abajejwe intwaro babanje kubitwemerera yuko uwo mugambi twoza kuganiriza imvukira aha rero niho twoca twerekana ubuhinga twokoresha ingene ho vyara amafaranga ingene ho hakazi ugwaruka gwinshi mu ntara ingene hashobora kuba ikigo ciratiro kidasanzwe hubatse amahoteli meza hari turashobora no gushirayo ico no kwita mize uravye ubwiza bwaho rero twari twifuza yuko muduha intumbero kuri ico kibazo murakoze. Murakoze cyane ico hanini Kirundo twifuza muri rusangi nuko ibibanza ratiro nyene cyane byo hamagara ingenzi bihingurwa nk'ubu kubihinda n'akarorero hari basaba gusa ngo bahashikire bagira ibintu by'udupayote n'iki kugira ngo bashobore kuba barahakorera ivy'ububara akabara nako nikaza n'ingenzi kizana ingenzi nyene ni nayo mamize murazi ko harya mu kigo haravuga ko hari n'umwami yitwa Nsoro yatwara Bugesera yanyikiye mu ma histoire barabivuga byiza rero urumva iki akigwa kigizwe kamamize kandi je naho twaganira ukambwira uti amatara ntakenewe umuyaga nkubura kenewe kuko harya hakurya yaho gatonya ariko aragira ubworozi bw'amafi umuyaga nkubuzo wahashitse
n'ahandi ho kwiga ubuhinga bwa none ayo matara naho akahagera twebwe bikadufasha ko ribiratiro nyene rikwije vyangombwa. Hanyuma kiretse n'ivyo abanyakirundo ico gisata c'ingenzi ntibari bwakimenye, nico gituma inama zo kubabigisha no kubaganiriza kugira ngo bamenye ko iryo tunga ritandukanye ryofasha mu gisata c'ingenzi kibagira akamaro. Niyo yogwizwa yobanza akagwizwa akaba menshi, kuko abadandaza abagwiza tunga mu Kirundo basa naho batari babizi. Mbere n'abarose ico bagirako bose mu kabaji Bujumbura bazi ko Tanganyika ariyo ngira ngo yoba mwiratira, ariko ntibazi ko Kirundo ibiyaga byacu ari vyiza kandi bishobora kuva mwiratiro. Twebwe rero aboza bafise ko kumwete ugera kure twobashigikira bakabikora. Mbere naganda bakubwire aba bavuka mu Kirundo nyene bateba kubikora aho buca twinjira muri Butanyerera, abazi neza cingenzi zimara, abazi neza ikiratiro ibibanza by'iratiro bivuze, tuzosanga bahubatse kandi ntituzobatangira. Ni inyungu rero, ni vyiza ko abanyakirundo bahavuka ubwa mbere babanza bakabikora tutarinjira muri Butanyerera, bakagira ikintu gifadika. Naho kumbure Butanyerera yozoza bafatikanya n'abandi, kuko bobo ico kibazo baracumba cyane. N'abanze kumbwira ati muraduha ibanza by'iratiro hajya mu kintu tuvyihingurire, abanyakirundo ntibatabyumva, abandi bazoza babishoboye babyikorere. Amanama rero ya sensibilisation canke ya mobilisation yuko abantu baja hamwe yofasha natwe nk'umuntu wa tugashigikira. Sukuvuga ko bagoye kwegeranya, ahubwo hagoye iyo myanya yotegurwa n'iyo programme, ariko bigakorwa mu buryo bwiza na kare, kuko hari n'abifuza, turafise abagwiza tunga bamwe bifuza kujana amahinguriro bwambarango. Aho kandi ayo mahinguriro nakwiye kuza yonyene, akwiye kuzana n'ibisata by'ingenzi. Ni ikintu kinini cyane bagiye mu mahanga. Cyo nageze kugirirwa ko ndaja i Rubavu mu Rwanda mu burengerazuba, ndabona ko amahoteli meza yubakwa ku biyaga, kandi abantu bavuye mu mahanga bavuga bati turangira hari uburaro ku kiyaga niho tuja kurara, kuko bakeneye umuyaga, bakeneye uburyo bwiza bwo kwirekura no kubona ibiyaga, kubona isamake no kurubagaburira. Kandi neza nagenda babwire ko aya mafi ari bamwe ibiyaga byacu byo mu Kirundo araryoha cyane. Rero kiya kigwa cyo mu ruzi rwa Cyoha Yaranda kirarimwamwo ibiharage, kirarimwe ibitoke, n'ababibamo ngo baracungera irya mirima canke bacungera bijya biterwa, baca bigira ama mariage irego, baca bibaniraho babana mu buryo butemewe n'amategeko. Bizohava bidutera n'intamba minyane imbere zigwirana ry'abantu, mu gihe abantu baguma bari hariya, kuko bagenda bagiye gucungera ibiterwa by'imirima y'abarimira harya, baca birongoranira bakabana. Bishobora kuzodutera ingorane y'igwirana ry'abantu. Rero mu gihe turiko turahangana nuko isi dufise twayivyaza umusaruro, je niyumvira rero canke mbe nizigira ko hoboneka abagwiza tunga baja hamwe bakabigira ibibanza by'iratiro, twe kubw'abanyakirundo n'inyungu muri by'umwihariko, ariko no ku gihugu muri rusange. Murakoze. Twagira duha ijambo chef wa marketing agira ico avuga mu munota umwe duce dusozera ikiganiro. Murakoze. Reka dutangure tubashimira cyane by'imva mutima akuri aka kanya mwakunze mukaba mukaturonkeje. Evyo ndumva ko bwanje nto bideha mu kubishima. Mpande yaho ndongeye kandi no gushima kuba mudukundiye ku bisabo byose twabatuye, kuko vyari ingenzi kuri twebwe muri Manake Burundi ko biri hanini mu gisata kijanye na marketing. Kandi ikindi naco nk'ikindi gisabo numva no basaba nka mwebwe ubwanyu, turifuza ko no kubijanye n'ibi vyiratiro cyangwa ibi bikorwa by'abahinga mvabwenge. Icambere ngishika hano naravye nabonye ati bimwe nari kuvuga nabonye haho biratunganye, kuko rimwe na rimwe aho tugenda ndagenda ndabo kongena amabira abasharijwe abakoze aho nkabanza nkaraba ko kenshi simfa kwicara ntaravye kongene biritunganije. Rero ngaho ndatanguye ndabatera intege ko ndabona mwarabikurikije, ariko sinogenda ntongeye gusaba ibi bikorwa mvabwenge ni iratiro navyo nyene ubwabwo bwa mbere, kuko nka hamwe haje nk'agasimbo kakozwe n'umunyakirundo kakaca kaza hakumeza kagasubirira ishugwe naturel juste artificiel, hakaca haza naturel ryakozwe n'umunyakirundo. Burya haje n'undi muntu tuvuge nk'uvuye Bujumbura ashobora kuriraba karihindukiza ati iki gikorwa n'imvabwenge, ati ryakozwe n'umunyakirundo. Ako nakantu kaba kinjiyemo.
rero ni mu ntumbero yo gusaba nkamwe mubidukundiye cyangwa nkuko mwabidukundiye nkamwe nk'amabiro yoba ari nkaha mu Kirundo hagiyemwo vya bikorwa mvabwenge vy'abartiste hakaba nk'ikirago kimanitse hajya kidekoye neza bakakidekora kikaba nk'irido ako nakandi kantu mugafata nk'utuntu juste ni nko kuvuga ibintu bijanye na decor ibisharizo utundi tuntu twose mushira mu biro bibaye ibikorwa mvabwenge co bari ciza cyane ni gisabo dusavye hanyuma ikindi naco Manake Burundi ntigitangura ariko ije ifise intumbero kandi intumbero ni umugabo n'imigabo n'imigambi yuko abahinga mvabwenge boduga rero nkamwebwe bavyeyi banyakubahwa bubahwa ko muvyumva nka hamwe habonetse nk'abashitsi mukaba bamwe mushobora kuvuga ati nubwo biruko Manake Burundi ngahira hari ijejwe ibi nibi mukagacishamwe mu mwanya mutoyi barashobora kumva Manake icyarico nabo bakaza bagatera intege ikindi naco kigira gatatu ngomba nongereko ni kubasaba kutworohereza hari igihe umunyamwuga ashobora gukora akantu ugasanga hari abamucinyije cya kindi yakora ugasanga ntigishitsaho cyabwirizwa kuza kugera rero nkamwe namwe mushizemo ukuboko mugashiramwe intege muguhimirize n'abandi bumve Manake icyarico mugabo mudakoresheje ingufu zirenze kugira ngo bitabavuna navyo byo bari byiza cyane ndabashimiye ego none rero mwubaho chef de cabinet tubakengurukire cyane ku kanya mwaduhaye Imana ibaho umugisha Imana ihezagira intara ya Kirundo Imana ihezagira Burundi murakoze ndashema uje gutsemba tata karanga